Nshuti bagenzi b'ikinyamakuru Itara Burundi nongeye kubaramutsa abandi ndabahamwiriwe bivanye naho muherereye nkuko rero tumaze iminsi tubikora uno munsi tugira tumurike mwishirahamwe Limitere. Ishirahamwe Limitere ni ishirahamwe ryaje risanga hariho ayandi mashirahamwe yo gutuma tumanako amakuru mu Burundi. Ryasanze hariho ishirahamwe bita Leo yagiye yihindagura amazina kare barayita Ucom barayita Leo munyuma aiza kugurwa na Econet. Rero Limitere rero ryari rimwe rije rivuye mu gihugu ca Vietnam. Ubu rero ishirahamwe Limitere ryaramaze kuba ryashinze imizi mu Burundi kuko baravuga ko rifise ari abantu bafisemo imitahe kiretse igihugu ca Vietnam. Rero mu bikorwa byinshi rikora rero harimwo byo gutuma tumanako amakuru, hakaba amatelefone gutelefona, hakaba n'ibindi bazanye bita limikash guhanahana amafaranga, ari nabwo buryo busigaye buri hari mu Burundi inyuma yuko habaye ingorane hagati ya Limitere hagati ya Econet na leta y'u Burundi ivuga yuko Econet mu gisata cayo ca Ecocash hari amakori menshi itari bwarihe. Rero Limitere rero ryaramaze kwiganza rirashiramo n'ibindi bintu bita ngo Limiroto, aho inguvu nyinshi zija mu kwegeranya amafaranga y'abanyagihugu, amafaranga 550 bagaca baha abantu ngo amahirwe yo gutsindira ubushimwe kujya kwa Rona. Iryo shirahamwe rero muri no minsi niryo ririko ritanga amafaranga ivyo guhanahana amafaranga mu Burundi, niryo ririko bikora. Abantu bamwe baramaze kuvuga yuko rimaze kuronka ico bita monopole kuba ryo ryiganje kw'isoko, gushika mbere naho iryo shirahamwe ryaroshije inguvu cane Onamob yaheruka kuronka ingurane y'ishirahamwe Huawei, tuzi ko rikomeye kw'isi, ishirahamwe ry'abashinwa. Iryo shirahamwe rero ry'abashinwa Huawei bikaboneka yuko ataco ririko riraharonka nk'inyungu canke kwishurwa amafaranga, bizogorana cane kubera ishirahamwe rya Onamob. Ariko uno munsi reka tubandanye cane kuri ishirahamwe Limikash nariryo Limitere rituruka mu gihugu ca Vietnam. Ndabibutse yuko no mu gihe umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye aheruka kubonana n'umuntu yaraserukiye igihugu ca Vietnam mu gihe aheruka mu rugendo rwiwe rwamushikanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri no misi heze, akaba yaravuganye cane n'uwo muntu serukira igihugu ca Vietnam, ari nayo hakomoka iryo shirahamwe rya Limitere. Ndabibutse rero kandi yuko Limitere yaje hariho irindi shirahamwe ryari ryugawe, ryari rirongowe n'umuntu yitwa Bernard Busokoza. Ishirahamwe ryitwa Africell ryari rikoresha abakozi barenga 400 ariko bose barirukanwe kandi bidakurikije amategeko nk'uko babivuga muri iyo minsi birukanwa. Bikaboneka rero yuko bariko bararondera isoko rya Limitere. Limitere rero ikaba yari imaze gufata isoko, yafashe isoko, ubu naho rero ikaba yadugije ibiciro. Uno munsi rero tuje tubabwira ibiciro kuntu vyaduze cane cane ku bantu bakoresha internet mu Burundi. Tubamenyeshe yuko iryo shirahamwe rimaze kurenza abantu umuriyoni w'abakiriya, ngira ngo ahubwo uburyo barirenza imiliyoni zirenga nka 2 canke 3 byovana n'ivyigwa byo bigezweho, ariko mu miseze twarabonye ko ryashikanye abantu miliyoni. Rero hamwe dufate kuduza ibiciro kwavyo ko hari benshi batarabimenya, reka rero tubababwire ukuntu bimeze. Ibiciro guhera uno munsi bigiye gushirwa mu ngiro umuntu ari kuri internet. Turabona yuko mwijoro rimwe gusa umuntu mwijoro rimwe akoresheje ijiga imwe azoca atanga amafaranga
amajana 299. Leta nayo ngo izoca itwara itagisi y'amafaranga 100 kuri giga imwe. Umuntu afise akoresheje giga imwe n'inusu azoca atanga amafaranga amajana 599. Aho ni mwijoro rimwe gusa. Hama uzokoresha giga 12, reka dufate zitanu, bavuga yuko azoca atanga 1099. Ariko uzokoresha giga 12 mwijoro rimwe azoca atanga 2299. Naho rero ntibavuze ati ni kuva amasaha gushikaya, bavuze nuite ijoro rimwe, ni ukuvuga ikindi naco ndabibutse ko batavuze yuko bazotanga internet ya 3G canke 4G ya generation ya gatatu canke generation ya kane. Ivyo rero bigatumwa bikaba biboneka ko ari ibintu batashoboye kubushira habona, ariko nta ubizi ko bashobora gutanga umuco mu nyuma. Hama rero baravuga bati umuntu akoresheje umunsi umwe rero twibaze ko ari amasaha 28. Nimba washizemwo giga mu gitondo, ntituzi ko zihera saa 6 z'ijoro nuko zihera bukeye amasaha wayishiriyemwo. Muze kubishira muri commentaire kugira natwe tubimenye, n'abandi bantu bashobore kuba bomenya ibiriko biraba muri kino gihe muri limitere. Rero turabona yuko umuntu akoresheje ama megabyte 70 atanga amafaranga 400 mu masaha 28. Wowe utanze ugize igiga imwe ni 1100. Nagenda bisimba kuko murashobora kubisanga kuri Twitter ya limitere nyene babishizeko, niho twabikuye. Ahama baravuga yuko umuntu azokoresha giga 6 azoca atanga 5599. Aho ni ku munsi umwe. Iminsi 7 giga ama megabyte amajana 3 azotanga 1700. Aho ni mu minsi amara iminsi 7. Ariko vyo ntangaza cyane ko umuntu yoshobora kumara iminsi 7 ariko akoresha ama megabyte amajana 3. Sinzi ubwo bwoko bwa telefone bari karakoresha canke imashini. N'amajiga 2 yonyene bavuze yuko ari 7699. N'abantu bakeya boshobora gukoresha giga 2. Wowe bakoresheje imashini nganiki, wowe wuguruye umwanya unganiki. Ivyo rero sinzi nka ko hari ivyuma baba bakoresha mu Burundi tutamenyereye. Ariko aya mafaranga abantu benshi baramaze kuvuga ko ari amahera menshi cyane mu minsi 30 rero. No kuvuga igiga imwe uyimajije iminsi 30 uzotanga ibihumbi 799. Ariko rero ndababwira igiga imwe irashobora gukora ijoro rimwe, kandi wari wavuze yuko izomara iminsi 30. Ivyo rero ntumava mvuga ngo izocimara iminsi 30 canke oya. Ukuntu tubona yuko ari ayo uzoba wakoresheje ico gihe. Mu minsi nsubiye inyuma gato, mu minsi 7 leta izogutwara amafaranga amajana 7 ya taxe gusa. Ariko nk'ibi bintu bashizeho vya taxe twibaze yuko nubundi bari basanzwe batanga amataxe, ahubwo cyatumye babivangura n'ivya leta nico tutaramenya. Turaza kurondera abantu bo muri limitere baza kubitubwira. Ubundi bwo ishiramo ryose risanzwe rikorera mu Burundi, iryari ryo ryose riratanga amakori. Ntabwo rero vyumvikana cyane ingene boca bavuga ngo leta izotwara, kandi tusanzwe tuzi yuko amashirahamwe nk'aya asanzwe atanga amakori. Minsi 30 bavuze yuko umuntu azokoresha giga imwe azoca atanga 7999. Umuntu nawe azogira amagiga 7 nagenda bisimba, ariko mushobora kubironka azotanga 23,000 y'amarundi. Uzokoresha amagiga 23 uwo azotanga 53,000. Aho ni ku kwezi. Kumbure abantu bazobashaka ku mashini rimwe barashobora kumara uwo mwanya
ariko hari ahandi hantu rero baciye bavuga yuko ngo iminsi 30 eko nibaze ko ariyo bita 4G ziya za mbere zishobora kuba ari 3G bashobora kubitanga ko umuco kuko nta bantu benshi baba bazi ibyo ari byo ariko turiko turaraba ukuntu iyi internet yihuta ya nyuma biraboneka ko yoba ari 4G aho bavuga yuko umuntu azomara iminsi 30 ayaguza amajiga ya ijiga zibiri n'intusu azotanga ibice 3 ariko sinibaze yuko amajiga abiri yokwitsa ukwezi. Reka dufate amajiga benshi bakunda kubakoresha dufate nk'abaje ba journaliste arashobora gukwiza kugira amajiga 30 nko amajiga 30 45 okay abo barashobora kumara ukwezi uwo amajiga 30 azotanga 93 uzokenera amajiga 45 ni 123 aho rero nk'abaje abantu bandika imisi yose bakoresha nk'imashini barashobora gukoresha amajiga nka 45 70 urashobora ari umuntu afise ivyo ateresharja canke agapartage abagenzi we nka babiri ashobora kumara umisi azotanga 153 aho leta izotwaramo 3000 okay ijoro rimwe rero uvuze uti wewe urakoresha wiyomora hamwe bavuga ngo ni ilimite batakubwiye ngo ni giga niki ugakora utaruhuka mu ijoro rimwe uzotanga 10,000 mu minsi 30 naho ukoze utaruhuka donko batakubwiye ngo amajigaya ubwo uzotanga 203 203 niyo majiga bashizeho okay hanyuma hari n'ibindi byinshi bagiye berekana muri limiter nkuko rero tubandanya tubisoma kuri tarifu tubisoma n'amakomantere ariko araba mu ma groupe atandukanye baravuga yuko ibi biciro ari binini cyane rero sinzi namwe ingene mubibona muandike muri komantere hama mu partage n'inkuru kugira ngo turabe abantu benshi ico babivuga ko ariko limitere biboneka ko yadugije ibiciro biri ku rugero rwo hejuru ku buryo abanyagihugu benshi batari bwamenye gukoresha internet none igiye kuzimba bataranabimenya bashobora guca babona bihagarika ubwo iterambere ry'igihugu ririko sinzi ingene babahinga namwe mubibona abahinga mu by'ubutunzi ariko nkuko twama tubibona ku ma internet abantu benshi bakoresha ama Facebook ama Instagram bagakoresha n'ama YouTube ivyo bikaba byahora bitwara amafaranga ataco abafasha hageze kwinjira mu ma site yandi yingira kamaro nko guca amafaranga online rero bagenzi cuti twumva two garukiza ngaha kino kiganiro cuno munsi hama namwe mugira ico mubivuze ko mutubwire ingene mubibona ivyibi biciro by'uno munsi mutubwire nicokorwa kugira ngo bigende neza ariko mu gusozera reka ndababwire yuko mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka muri leta zunze ubumwe za Amerika yabonanye n'ishirahamwe n'abaserukira ishirahamwe SpaceX ari ryo rya Elon Musk ujya yaguze iryo shirahamwe rya Twitter bakavuga rero yuko azozana iyo bita Starlink akaba ari ishirahamwe rizozana internet mu Burundi vuba mugire ico mubivuze ko mubona iryo shirahamwe rico rizohindura mbega rizoshobora gukora n'ishirahamwe ry'abashinwa Huawei ryatanze mutahe muri Onamob commentaire nizanyu murakoze naho butaha